Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Nshuti nawe mugenzi, mukunzi washimye gukurikira kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona ndakigushikiriza. Mu cigwa giheruka twarumvise Mose yibutsa ingene Abisirayeli basubiye mu bugaragwa, bakahamara igihe kirekire kubera banse kumvira ico Imana yari yababwiye gukora. Uhoraho yabariye Abisirayeli ngo bajabuke baje mu gihugu c'isezerano, nabo baca babanza gutuma abatasi muri ico gihugu. Maze abo batasi twabonye ko bagarutse bazanye inkuru y'agacavutu, bituma Abisirayeli bidodombera Imana. Abisirayeli ntibizeye ico Imana ibabwiye, kandi ariyo yari kirabarongora. Yoyo yarabona ko atangorane bari kugira, kuko ata mugambi wo kubagirira nabi yari ifise. Imana ibonye inyifato y'Abisirayeli, yaciye ifata ingingo ko Abisirayeli bose bashitsa imyaka 200 batazokwinjira mu gihugu c'isezerano, kiretse Yosuwa na Kalebu kuko bobo bayumviye. Naho bari begereje Yorodani bagira bajabuke, Imana yaciye ifata ingingo yo kubasubiza mu bugaragwa. Muri kino gitabo co gusubira mu vyagezwe, twarabonye ko Mose yariko yibutsa abariho ico gihe ivy'Imana yakoze n'ivyo yihanikirije. Usomye mu gihimba ca 2 ku murongo wa 4 no ku wa 5, haratubwiye ingene Mose yabwiye Abisirayeli bazokwifata mu gihugu c'abakomotse kuri Esawu. Hatubwira ngo, kandi ubarira abantu uti, mugiye guca mu gihugu c'abiwanyu aribo bakomotse kuri Esawu baba i Seyiri. Abobo bazobatinya, nuko muzokwirinde cane ntimubasomborotse, kuko atazobaha ku gihugu cabo, naho hoba aho gukandagiza ikirenge, kuko imisozi y'i Seyiri yayihaye Esawu kuba itongo ryiwe. Hano rero hari ikindi kintu twibukijwe. Mu gitabo c'Itanguriro mu gihimba ca 36 havuga yuko Esawu yaba Seyiri, kandi ko Esawu ariwe Edomu. Esawu yari imfura kuri Yakobo, ariko Yakobo aba ariwe agirwa samuragwa. Imana yahaye uwo Yakobo ariwe Isirayeli igihugu c'isezerano. Esawu nawe yagiye i Seyiri, aba ari hahabwa. Imana rero yabwiye Abisirayeli ngo ntibasomborotse bene Esawu mu gihugu cabo. Imana niyo yashinze imbibe z'ivyo bihugu ngo umwe wese amenya hageza. Ubu munsi turabona ko hari intambara nyinshi ku isi, kubera ko abantu batubahiriza imbibe z'ibihugu vyabo n'ivy'abandi. Ikindi twokwiga hano nuko Imana idahemuka ku masezerano, naho yoba ari ay'abantu nka Esawu. Ikindi naco twabonye Mose yibukije Abisirayeli, nuko atana kimwe Imana yirengagije mu vyashikiye Abisirayeli no mu vyo bari bakeneye vyose. Imana yami baha umugisha mu bikorwa vyabo vyose. Imana yari yabanye nabo mu rugendo rwose bagize mu bugaragwa. Hano rero Mose aravuga ati, nta kintu mwakennye, nk'uko na Dawidi nawe yabivuze mu gihimba ca 23 ca Zaburi yiwe umurongo wa mbere ati, Uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena. Uwo murongo utwereka ko Imana itigeze ireka kubaha ivyo bakeneye vyose. Imana iritwarereka kuturonsa ivyo dukeneye, naho itoduha ivyo tugomba vyose vyo kudibamamwo. Ikindi Mose yibukije abagira binjire mu gihugu c'i Kanani, nuko Imana yabaneshereje
abagerageje kubatangira mu nzira yabo bose. Yarabaneshereje Sihoni umwami w'i Heshiboni, irabaneshereza Ogi umwami w'i Bashani. Ivyo bitangaza Imana yakoze ntivyigeze bihengeshanya kwibutswa Abisirayeli ngo bamenye ivy'Imana yabakoreye, kandi bibongera intege barushirize gutahura ko Imana ikiri kumwe nabo kandi ko idahemuka ku masezerano. Erega n'uwu munsi Imana irashobora kwemera ko duca mu mageragezwa akomeye. Iragomba gutegura ubugingo bwacu kugira ngo tuzobera abandi ingirakamaro mu kubaho kwabo. Mose yarongeye yibutsa Abisirayeli yuko abamaze guhabwa intara begukira bategerezwa kujabukana n'abo mu yindi miryango kugira ngo babafashe kwigarurira intara zo hakurya mu burengero bwa Yorodani. Na hano nyene Mose yarababwiye ingene bazokwigenza nk'uko tubisoma mu gihimba ca gatatu c'iki gitabo co gusubira mu vyagezwe umurongo wa 19 n'uwa 20. Hatubwira ngo, ariko abagore banyu n'abana banyu n'inka zanyu bisigare mu bisagara vyanyu ndabahaye, kuko nzi ko mufise inka nyinshi. Muzoshitse aho Uhoraho azohera bene wanyu kuruhuka nk'uko namwe yabibahaye, bakinjira igihugu Uhoraho Imana yanyu yabahaye hakurya ya Yorodani, maze muzobone kugaruka umuntu wese mw'itongo ryiwe nabahaye. Mose amaze kubibutsa ivyo byose, yaciye abibutsa n'ingene yaciye asaba Uhoraho ngo amuhe gushika i Kanani. Imana yo muvyeyi mwiza ntiyigeze yemerera Mose iryo jambo, kuko ni Imana itihindukiza mw'ijambo. Yabwiye Mose iti, geza ngaho, singomba kongera kumva iryo jambo ryo kunsaba ngo ndakureke ujabuke Yorodani. Umve umurongo wa 27 ingene uvuga ngo, mugabo uraduga ku mpinga ya Pisiga utereza amaso urabe mu burengero, mu buraruko, mu bumanuko no mu buseruko, uharabisha amaso, kuko Yorodani utazorujabuka. Mose yari amaze imyaka 40 yose yifuza gushika mu gihugu c'isezerano abihahamiye, ariko Imana ntiyabimwemereye. Natwe bitwigishe kurushiriza gutahura ingaruka z'icaha. Icaha ni kibi cane, naho twokwihana Imana ikatubabarira, hariho inkovu gisiga mu bugingo bwacu. Imana ico gihe yaciye nyabuna iha Mose umusubirizi, nk'uko twabibonye mu gihimba ca gatatu umurongo wa 28. Hatubwira ngo, ariko uhanure Yosuwa umuremeshe umutere gukomera, kuko ari wazorujabuka arongoye abo bantu akabinjiza igihugu uzoja kuraba. Mose nawe ico gihe yaratomoye neza imbere y'abo bantu bari biteguriye kujabuka mu gihugu c'isezerano yuko Yosuwa ari we Imana yari yatoye ngo ababere umurongozi. Nshuti yanje mugenzi, uwumva kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, Imana yagombye kwibutsa abana bayo ivyo vyose kugira ngo ntibibagire ko yamye igendana nabo kandi ko ibakunda. Ivyo nawe ukwiye kwama uvyibuka, ukamenya ko ataco yokwima ibona ko ugikeneye vy'ukuri. Ico dusabwa ni ukuyizera no kuyumvira muri vyose. Reka rero tubandanye icigwa cacu c'uwu munsi, turabira hamwe impanuro nyinshi Mose yahaye Abisirayeli ngo zibabere nk'amategeko ngenderwako mu gihugu bagira bajemwo. Amajambo twishimikiza tuyasanga muri iki gitabo co gusubira mu vyagezwe igihimba ca 4 duhereye ku murongo wa 1 tugeze ku wa 45. Mose yababwiye ko bategerezwa kwama bitondera ivyagezwe vy'Uhoraho nk'uko tubisanga muri iki gihimba. Ico gihe Mose yabaha izo mpanuro za nyuma bari ahegereye uruzi Yorodani hafi yahitwa Inebo bagira bajabuke. Ivyo vyose yababwiye
byashimikiye ku ijambo ryo kumvira Imana. Reka rero turabe umurongo wa mbere n'uwa kabiri hatubwira ngo, none rero yemwe Bisirayeli, nimwumvirize amabwirizwa n'amategeko ashinzwe ndabigisha, muvyitondere kugira ngo mubone kubaho mwinjire igihugu Uhoraho Imana ya ba sogokuruza yabahaye mucegukire. Ntimuzogire ico mwongera ku vyagezwe ndabagera canke ngo mubigabanye, kugira ngo mubone kwitondera ivyagezwe vy'Uhoraho Imana yanyu ndabagera. Abisirayeli bategerezwa kumva ijambo ry'Imana, ariko cane cane bakarishira mu ngiro. Bategerezwa kwirinda kugabanya ivyagezwe no kuvyungurirako. Bategerezwa rero kuvyubahiriza vyose uko babihawe. Ukwitondera ivyo vyagezwe vyari isoko y'imigisha, ariko abo bantu bahavuye bananirwa n'ukwitondera amabwirizwa bari bahawe mu buryo butomoye. Ivyifuzo vy'umubiri ntivyabakundiye kubaha Imana uko bikwiye. Nk'uko twabiganiriye ko mu minsi iheze, ijambo ngenderwako muri iki gitabu cyo gusubira mu vyagezwe ni urukundo rw'Imana hamwe no kuyubaha. Muri iki gihimba ca kane rero, Mose arerekana ibituma ari nkenerwa kumvira Imana. Ica mbere ni uko Imana igomba gukingira Abisirayeli no kubahunda imigisha. Nk'uko twabisomye ku murongo wa mbere, bategerezwa kwitondera amabwirizwa n'amateka yayo, amabwirizwa n'amategeko yayo, kugira ngo babone kubaho kandi binjire igihugu c'isezerano bacegukire. Bikaba vyumvikana yuko ukubaha Imana arico cotuma ibahezagira. Ikigira kabiri, ukubaha Imana n'ukumvira Imana vyerekana ishimwe ry'Abisirayeli ku Mana. Ni ishimwe kubona ingene Imana iguma hafi y'abantu bayo. Ni ishimwe kandi kubona ukuntu imanza zayo ziroranye. Turasoma ku murongo w'indwi n'umunani havuga ngo, mbega hari ihanga rihambaye rifise Imana iri hafi yaryo nk'uko Uhoraho Imana yacu aba hafi yacu iyo tumwambaje? Canke hari ihanga rihambaye rifise amabwirizwa n'imanza zishinzwe ziroranye nk'uko ibi vyagezwe vyose biri shize imbere yanyu umunsi? Uravye ukuntu Imana yari yarabasezeraniye, bari kuba babaye ibigaba baterekanye ishimwe ryabo mu kuyigamburukira. Ikigira gatatu, urukundo rw'Imana rwari rukwiye gutuma bayumvira muri vyose. Usomye umurongo wa 37 uvuga ngo, kandi kuko yakunda ba sogokuruza banyu, nico catumye atoranya uruvyaro rwabo w'ubwiwe akabakura muri Egiputa abakujeyo ubushobozi bwiwe buhambaye. Hano rero bwabaye ubwa mbere Imana ivuga muri Bibiliya kwibakunda. Ubwa mbere yaravyerekana ariko ntibivuge. Hano rero yerekanye yuko ivyo yabakorera kwari ukubera ubwo ibakunda. Twokwibuka ingene yabakuye muri Egiputa n'ibihambaye byose yabakoreye. Twese dukwiye gutahura yuko Imana idukunda, ariko ibyaha vyacu nivyo bidutandukanya nayo. Ariko Imana yo yarerekanye urukundo ikunda bose mu kurungika Kristo ngo adupfire ku musaraba. Urwo rukundo turutahura neza iyo twakiriye mu mitima yacu agakiza gatangwa muri Yesu Kristo. Ikigira kane, bategerezwa kumvira Imana kuko arabayo. Dusome muri iki gitabu cyo gusubira mu vyagezwe, igihimba ca 14 umurongo wa mbere hatubwira ngo, mwebwe muri abana b'Uhoraho Imana yanyu, ntimukikebagure ku mibiri yanyu, canke ngo mwiharanguze ibimwerere mu bitwariro kubw'upfuye. Bagenzi, nshuti yanje mugenzi uri kuranyumviriza, ukwiye kumenya yuko icagezwe ca mbere kibaho ari ukumvira. Mu bisanzwe abantu bafise muri bo kamere kukwanka Imana no kuyigwanya. N'ubu munsi turumva yuko abantu benshi bumva ijambo ry'Imana ariko ntibaryemere. Uko kunana no kugarariza kwerekana ukugwanya Imana.
ibihe byose abisirayeli basuzuguye ijambo ry'Imana byababujije imigisha. Reka tugaruke muri cya gihimba ca kane c'iki gitabo cyo gusubira mu byagezwe, turabe rero imbuto ziva mu kumvira Imana. Ku murongo wa 3 n'uwa 4 havuga ngo, amaso yanyu yiboneye iby'Uhoraho yakoreye Bayali y'i Peyori, kuko Uhoraho Imana yanyu yahoneje abantu bose bakurikiye Bayali y'i Peyori, akabakura hagati muri mwebwe. Ariko mweho abifatanije n'Uhoraho Imana yanyu muracariho mwese kugeza ubu munsi. Aho Mose yagomba kubibutsa igihe Baramu yatumwa kubavuma ariko ntibishoboke. Byaramwankiye ingene yobavuma acarabahezagira. Ico gihe yaciye abwira umwami w'Abanyamowabu ngo areke abantu basukirane n'Abisirayeli bashingirane. Kwari kugira ngo Abisirayeli bazohave bagera ahantu bosenga ibigirwamana, Imana nayo ibacire kwiteka. Erega niko byahavuye bigenda, nk'uko tubisanga mu gihimba ca 25 c'igitabu co guharura. Mose yagomba ko ibyabaye byo kwigisha urunganwe rushasha rwari rugiye kujabukira mu gihugu c'isezerano. Niko natwe bikwiye kutwigisha. Mose yagomba kubibutsa ko ukumvira Imana bizana umugisha. Ku murongo wa 5 w'iki gihimba ca kane hatubwira ngo, raba ndabigishije amabwirizwa n'imanza zishinzwe, nk'uko Uhoraho Imana yanje yangeze, kugira ngo mube ariko muzogenza mu gihugu mugiye kwinjira ngo mucegukire. Mose yabemereye ko bazokwinjira muri ico gihugu bakacegukira kubera ukumvira kwabo. Hari n'iyindi mbuto canke icamwa iva mu kumvira, nk'uko tuyibona ku murongo wa 6 havuga ngo, nuko muzovyitondere mu bishitse, kuko ivyo ari vyo bizogaragariza ayandi mahanga ubwenge bwanyu no gutahura kwanyu. Igihe azokumva ayo mabwirizwa yose akavuga ati, nukuri iri hanga rihambaye n'abantu b'abanyabwenge kandi bafise gutahura. Isirayeli yategerezwa gushingira intahe amahanga yose. Ryategerezwa kuba ihanga rikomeye rizobera akarorero ayandi mahanga. Mose yabibukije yuko niyo batumvira Imana izobahana. Umurongo w'9 uvuga ngo, ariko kimwe gusa mwirinde, mugire umwete wo kwirinda mu mitima, ntimuzokwibagire iby'amaso yanyu yiboneye, ntibizove mu mitima yanyu imisi yose muzoba mukiriho, ariko muzobimenyesha abana banyu n'abuzukuru banyu. Imana yategetse Abisirayeli kwitondera ibyagezwe byayo, kandi bakazovyigisha abana babo n'abuzukuru babo. Ihanga ryose mu gutera imbere rigira urwaruka rwigishijwe neza. Inyigisho zifasha abana kugira ngo bazobe abashingantahe n'abapfasoni b'ingirakamaro zitangurira imuhira, nayo mu mashure hoho haza ubwa kabiri. Abavyeyi bananiwe no gutanga indero ibereye ntibaba bariko barubaka igihugu. Abisirayeli bamaze gufata minenegwe itegeko ryo kwigisha neza abana n'abuzukuru, ibyagezwe niho byatanguriye guhonyangwa. Iki gihimba rero ca kane kirimwo ubutunzi bwinshi bw'ijambo ry'Imana. Dusomye umurongo wa 12 turabona Imana ari mpwemu idafise ishusho iboneka yobisa n'iy'umuntu. Umurongo uvuga ngo, Uhoraho yavugiye muri uwo muriro akababarira, namwe mwumva ijwi rivuga, ariko ntimwagira ishusho yiwe mubona, mwumvise ijwi gusa. Ico nico Yesu yatomoye mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana, igihimba ca kane umurongo wa 24 avuga ati, Imana ni mpwemu, kandi abayisenga bakwiye kuyisenga mu mpwemu no mu kuri. Umwami Yesu yigize umuntu, ariko sico cyotuma abantu bagerageza kugira ishusho yiwe kugira ngo bibafashe kumusenga. Yesu tumukeneye mu mitima, ntitumukeneye mu mabara yo ku bihome no ku mpapuro.
umwigisha umwe niwe yavuze ati, Yesu, abantu bagerageza kumushira ku masanamu aboneka kuko batakimwumva mu mitima yabo. Amategeko menshi yahawe Abisirayeli ico gihe, natwe araturaba uwu munsi, kuko ukuri ntiguhera. Ku murongo wa 24 kugeza ku wa 27 wo muri iki gihimba ca kane c'iki gitabo co gusubira mu vyagezwe, havuga ngo, kuko Uhoraho Imana yanyu ari umuriro utongora, ari Imana ipfuha. Nimwamara kuvyara abana mukagira n'abuzukuru, mumaze igihe kirekire muri ico gihugu, hanyuma mukihumanya, mukibadira igishushanyo, mugishushanije n'ikintu ico ari cyo cose, mugakora ikibi imbere y'Uhoraho Imana yanyu mukayiratsa, uwu munsi ntanze ijuru n'isi kw'ivyabona, yuko mutazobura guhona bidatevye, mugaherengetera mu gihugu muja kwinjiramwo mujabutse Yorodani. Ntimuzokirambiramwo, ariko muzohonywa gose. Kandi Uhoraho azobasabagiriza mu mahanga, kandi muzosigara muri nkehwa muri ayo mahanga, iyo Uhoraho azoba yarabajanye. N'uwu munsi iryo hanga riracari icitegererezo c'amahanga yose. Barangwa n'ukutubaha Imana kwabo. Uzosanga barasabagiye mu mahanga yose. Kubera iki? Ni ukubera ko bakoze ivy'Imana yababujije. Woshobora kuvuga uti, erega baramaze kugaruka mu gihugu cabo. Egome niko biri, ariko bariho atariho bari. Bahafitiye ingorane z'agacamutwe. Aho bazogarukira mu gihugu cabo nyakugaruka nk'uko Imana yabisezeranye, ntibazohagirira ingorane nk'izo bahafitiye uwu munsi. Urazi yuko bama mu ruhagarara rw'intambara bagwana n'igihugu ca Palestina. Ihanga rya Isirayeli kugeza n'ubu riracari mu gihano c'Imana kubera kutayumvira. Vyanke bikunde, ntitubure kwigishwa yuko igihugu ico ari cyo cose kizoshibura Imana kizoguma mu vyago kubw'igihano cayo. Umurongo wa 30 uvuga ngo, nimwaramuka mugiye mu vyago, ivyo vyose bikabashikako, amaherezo muzohindukirira Uhoraho Imana yanyu mumwumvire. Hano rero ijambo ry'Imana rihishura yuko hazoza igihe c'ivyago. Imana iravuga ko atahandi hazoba agakiza atari mu guhindukirira Uhoraho Imana no mu kuyumvira. Ku murongo wa 31 naho havuga ngo, kuko Uhoraho Imana yanyu ari Imana y'inyembabazi, ntizobaheba, ntizobahonya, canke ngo yibagire isezerano yasezeranye na ba sogokuruza ikabarahira. Imana ntiyabasabagije kuko ibanka, oya namba, ni inyembabazi zitangaje, kandi ngo ntizobaheba, ntizobarandura. Kubona Abisirayeli batahorye, nuko Imana ari inyembabazi. Natwe umunsi ntacyo twatanze ngo dukizwe kandi tuzigamwe, ni kubw'imbabazi z'Imana n'ubuntu bwayo gusa. Mose yashishikaye kubereka imbabazi z'Imana ku murongo wa 33 no kwa 34 ngo, mbega haraho abantu bigeze kumva ijwi ry'Imana iri hagati mu muriro, nk'uko mwebwe mwaryumvise bagaheza bakabaho? Canke hoba harigeze kuba Imana yagerageje gushingura ihanga ikarikura hagati mu rindi, iri kuje yo kurekura ibigerageza n'ibiteye ubwoba bihambaye nk'ivy'Uhoraho Imana yanyu yabakoreye muri Egiputa muvyibonera? Ivyo bitangaza vyose Imana yabikoze base babibona. Imana rero ntiyagomba ko bovyibagira. Usomye umurongo wa 37 naho ababwira ati, kandi kuko yakunda ba sogokuruza banyu, nico catumye atoranya uruvyaro rwabo, ubwiwe akabakura muri Egiputa, abakujeyo ubushobozi bwiwe buhambaye. Ivyo vyose Imana yabikoze kuko ibakunda, si uko bari beza, ariko Imana niyo yari nziza. Kandi n'uwu munsi mugenzi,
nagomba ndakubwire ko Imana igukunda kuko ni Imana nziza, ariko Imana idukiza kubw'ubuntu bwayo. Ikimazi c'ivyaha twatangiwe ni Yesu Kristo yadupfiriye ku musaraba. Mu gusozera icigwa c'uwu munsi zifatiye kuri iki gihimba ca kane c'iki gitabo co gusubira mu vyagezwe, reka dusome umurongo wa 44 no wa 45 havuga ngo, ibi nivyo vyagezwe Mose yashize imbere y'Abisirayeli, ari vyo vyashinzwe, amabwirizwa n'imanza Mose yabashikirije igihe bari bavuye muri Egiputa. Nshuti yanje mugenzi wumva kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya uwu munsi, nagomba ndakubwire ngo niwe ubwirwa. Nta handi woronkera amahoro atari mu kumvira ivyagezwe vy'Uhoraho, ari vyo jambo ry'Imana. Bibiliya irimwo ijambo ry'Imana utegerezwa kumvira, kandi niwaryumvira urumva yuko uzoronka umugisha, Imana ikakugira uwayo. Reka turangize dusenga. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagukengurukiye yuko wiyegereje ihanga rya Isirayeli, ukavuganira naryo mu nzira, ukabaha kujabuka mu gihugu c'isezerano. Ariko waraberetse yuko umugisha wabo atahandi uzobonerwa atari mu kukumvira. None rero Mana, ndasengeye umuntu yakurikiye kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, kugira ngo umuhe umutima wo kukumvira, yitondere ijambo ryawe, naryo rimugire muzima, aronke umugisha uva kuri wewe, kandi azoragwe ubugingo budashira. Ndabisavye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Cigwa cacu cyo kuri uno munsi kigarukiye ngaha, naho ubutaha umwami wacu Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr.org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri indwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki, kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe, kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri telefone yo mu biro, inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi, canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Dusanga kandi kuri WhatsApp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.